hari interview Big Farious yakoze yarahagaze imbere ya Tour Eiffel. Tour Eiffel murayizi? Turayumva ku mafoto nayibona ku mafoto mafilm ni mwumbugira bari bakumbuye. Sha mugabo. Je nabonye. Me Campus France yaratwaye abarundi benshi. Campus France bavuga. Yebagaho. Uti rero yetoka Non, c'est pas ça. Nation. Nyau. Umwana wacu mu Kanyosha. Uri ni munyakanyosha n'Nyamusaga. Yamusitiye kwetu. Munyakanyosha kandi rero Kanyosha kwava amatara menshi byo bizurabira tuvyemera Kanyosha niyo yambere y'abajournaliste Kanyosha niyo yambere abajournaliste bande oya reka mu journaliste Michou Miracle hariyo Miracle ni Munyamusaga twese turabizi turagukubita kabozi Samisho baragufukuza musite Musaga bro irani kumusaga Benichou Alan the Real, Kabos for Real, hamwe nande na umupeto muri Hit Top TV. Umupeto muri Hit Top TV mushashe twagote. Ya natashe yaseze Alvin nyimba ari Alvin Gucci. Yatashe ari muri Top yabihebye. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikoro nkunda Ange Mission ko mubibona hama ikiganiro sikini ikiganiro cy'umuziki unose nkabandi kumwe n'abandi nyine menyereye bya bihangange mu muziki bazi by'umuziki bazi by'abaririnzi ibintu byose mwama mubabonamwo kesha byajanye n'umuziki uno musi rero tufise umutumire adasanzwe yakunze kuzanga mu kiganiro cyacu You already know Kabos for Real aka the Mic Master aka Mr. Pop Hangouts you already know turakunda yemera man ni safi vera karibu sheri Zendi muhira ko ndabeze neza nashwanye nguritse ivyo bintu rero bimaze imisi biba cyane mu biganiro bya Bera abantu bazisi mwandika commentaire ati minushe wabuze je nasuye kuboneka kandi she's back ego vraiment ngenda bashwanya nabonye ko Bera bari mwakunze cyane ushajewe nande ndaje ikintu nabonye hari Bera karatangura kujya hit boro buho yo tujyana hit reka reka nabona Bera home sweet home twatwibagiye akamutwa Hello 5 cheers. Ayo. Tubigiriyo kabosi yaje gusa. Yajanye na frère. Muhenga. Nawe ndabitwibutse. So, ikiganiro rero murakizi nshaka indi tuyaga kuvyereke umuziki w'u Burundi n'abaririmbyi bo mu Burundi. Ego. Ikintu numva twoherako. Dore ku nkuru za Fizo na Satbi. Tutaravyiwe. Ama performance yabo ingene yagenze vraiment. Ndibuka mu kiganiro twigeze gukora tubabwira yuko bamwe bazogenda i Paris abandi muri Tanzania gusa kandi batumiwe muri Tanzania bose duku ikintu cyambere cyanyoheye narakunze ukuntu Fizo yandikiye Sat Jean yandikira n'abafana ati Jean aragiye hari interview Big Farious yakoze yarahagaze imbere ya Tour Eiffel. Tour Eiffel murayizi? Turayumva ku mafoto nayibona ku mafoto mafilm turayibona. Haga boro Fizo sinzi kibazo bamubajije bamubwira ati ijya show ya Sadbi ari muri Tanzania wivuze kwikaravuga ati ijya show le fait yuko ndi kuri ijya affiche niko ndi mu bantu bari muri organisation ijya show na Harmonize n'abandi baririmbyi batandukanye. Rero kuba ndi muri ijya affiche naco vyica kuko naho bakora shuti bako barayikora bobo nanjye se comme si turi kumwe kandi ikindi kintu naco Big Sadbi afise ibendera y'u Burundi ku mugongo go cyane manake mu Giswahili bavuga ati Sadbi anawakilisha Burundi urumva sasa Sadbi il a assuré le gars il a vraiment wana reka boro nakunze rero muri gasho Tanzania mikono juu twende oyo yaga Nyamwezi Maresha Nyamwezi respect cyane ya vibe ufise ku mashow ya hani wacu niyo vibe watwaye hariya si babandi ba artiste bageze hariya hanye bace bahinduka hariyo kabosi n'abantu public itabazi badese umugabo Satbi public yari show vibe kandi je ndibaza yuko umuziki wacu watanguye kwinjira mu gisidance muri Tanzania bari kurinjira kuko tugerageje kuraba muri East Africa imiziki imeze fresh imiziki muri no misi iguma ija virus Tanzania tubura kwishiramo Kenya Tanzania zirimo sivyo umaze kubona umuziki w'ikirundo ugeze hari yanke ni fresh cyane ikintu cyambere no babwira ko Fizo na Satbi bari mu baririmbyi ahantu hose bo batwara igihugu cyose bo batwara bara novuga abo baririmbyi bashasha bazi barabarabira ko bari kuri stage n'abantu ahantu hose bo batwara barazi ku
genre bazi kudiringa n'abantu na public abatanzania nta kirundi bumva ariko bararyohewe bari kararirimba donc byari ibintu ubona yuko wow bimeze fresh na Fizo murazi agira mu Rwanda stade yuzuza ikaririmbira abantu urabona ko bari abantu atarabi wabo abafisemo nk'u pourcentage duke tw'abarundi mugabo ugasanga batasha baryohewe tubiko bien turavye irya show Big Farious abanyene irya show yakoreye Paris urabona yuko abarundi batanguye gutahura umuziki w'iwacu no kuwukunda sivyo urabona yuko abarundi bahariye mu Faransa ni mwumbugira bari bakumbuye sha mugabo je nabonye me Campus France yaratwaye abarundi benshi Campus France bavuga yebagaho uti rero yatoka non c'est pas ça ugerageje kuraba public yari hajya yari abantu bakuze bari banyotewe kumubona General haraciye kinini ya Big Farious agira ama shows muri Paris mugabo bamubonye hajya na Campus France tukaragiza akaboro yavuga ati kuko narabonye amafish ni yashuhira bamaze kuririmba jana na public yabo Fizo ko napiga hivi bari bazizi ku mutwe zose tena Paris ego abantu bavuga ngo abarundi dukunda umuziki tunaupenda sana antuka umuziki utangura gutera imbere maze kubona yuko mu diaspora bari yanye aja kuwushigikira ego niyo utangura kubona umuziki gusa ari ikintu ngoma sabe ndibaza yuko naco niturabigerako sivyo mugabo ikintu ngoma sabe gerageje kuraba Niger bageze muri level ba muri agiye gukora concert hanze y'igihugu avuga ati nga Davido avuga ati Patron King ngo tujane yego na journaliste Omale ngo tujane nake ndaje kubibona bise kabos ndabesha cyane gose akabwira nk'abatisi nka batanu azi yuko abantu muri iwacu muri Niger barashoboye reka ndabatware hari yanyu ndamenyereze za public ndende sana z'abantu benshi urumva ndasavye aba legendary bacu dufise nkano barose izo chance zo kuja mu masho ameze nkayo bavuga ati eba daboche none ngo tu Kirikou ikibazo rakizi Berry Music ngo tubuje ari mureke kuja murababeshera ngo barimwe akantu karimo ikibazo murakizi n'ubukene kuko niyo vuga ngo agira mutwara cana murihira bariya barabahamagara bakirihira bakirihira mugabo hacakenerwa yuko rero tugira babano bemvestisa mu muzika avuga ati ebana naho bifira ati general murashobora kumfasha ega n'abaritiste bacu baratinya kwishikira ku bantu bakuru ugiye gusaba nta muntu akwira okay n'abariya bakuru barabazi ufite barababona mugabo ndibaza yuko tuzobishika mu kiganiro nyezina duhere ku ndirimbo ya Miss Erika na One Way muzi kuri iBreezy ubundi mujama entre tabariri bya muri yitamazina tugora ngo baddest ntumbazi ibyo ari byo kandi tuba tutiganye hariho ba One Way hariho ba iBreezy ko kuntu bamugira ibyo byoroshe turabasavye indirimbo irasara ola ni ola song imeze neza ikintu cyangeretse ko song imeze neza narabonye kwanza vibe yabo bakiri muri studio hariyo vibe ubona muri studio kavuga ati twatu video duvuga ukabona ukuntu iBreezy vibing ukabona ukuntu Davina ba vibing ukabona ukuntu ba Miss Erika ba Angel ukabona ukuntu ari vibe na Angel agiyemwe mu basani ba vibing yego yo Angel nawe nyene nagiye ngo ba Angel igani family entertainment fuko tuvuga bose urabona yuko mood hari energy hari ikintu cyangeretse yuko ingoma ni hit song indirimbo imeze neza sivyo indirimbo imaze gusohoka by the way nanani harimwo sinzi ko ni DJ Paulin Paulin harimwo yaragize cyafashije muri ndirimbo indirimbo imeze neza twarabonye yuko iBreezy video iBreezy gira ifore kuri account ya ndirimbo rero Academy yo sikanshi ukoze video niyo ndirimbo ni indirimbo iri audio mugiryoshe cyane murabizi Miss Erika n'umukobwa kaze ama ni surprise ya iBreezy iBreezy arashoboye vraiment iBreezy sinari niteze kubona iBreezy aririmba kuri guest style iBreezy ndamuze kuri R&B muga guest style umengo iBreezy aririmba nagize kumutumira muri studio musuraho yari kumwe na Wiz Designer by the way naramwumvise iBreezy akaravuza piano aririmba kandi neza cyane arazi kugira R&B neza guest style rero yaririmbyemwo brazz uko urakaze ewe kawe nibinangaza umuproducteur n'umuziki birajana umuproducteur ategeza kubaze kuririmba ivyo ngese normal
Respect. Muyirabe. Keep it up. Yeah. iri kuri one way official Indirimbo yitwa Ola. Ola. You already know. Abakunzi ba Miss Erika mugende vraiment. ndirimbo iratambika n'abakunzi bakunda gutamba Kabisa Safi. mugabo if possible video isohotse byo bari cool. Go Byo bari byiza. Yeah. Hariho Peshi, Bin Nation, Nyau. Umwana wacu mu Kanyosha. Uriye n'umunyakanyosha n'umunyamusaga. Yamusite kwetu. Umunyakanyosha. Kandi rero Kanyosha Kanyosha. ava amatara menshi vure Ivyo bizurabira. tuvyemera Kanyosha niyo yambere mu journaliste. Kanyosha niyo yambere mu Abajournaliste bande. Oya. unalule Reka mu journaliste Michou Miracle hariyo Miracle n'umunyamusaga. Twese turabizi. turagukubita kabozi Samisho baragufukuza muziki. mishuni musaga bro Irani kumusaga. Benishu Alan the Real, Kabos for Real, hamwe nande na umupeto muri Hit Top TV. Umupeto muri Top TV mushashe twagote. ya natashe yaseze Alvin nyimba ari Alvin Gucci. yatashe ari muri top yabihebye Okay, mwarumva yuko Kanyosha ari byinshi abastiliste bari mu Kanyosha. abastiliste mukanyosha bahungu niyo bari bose. Abeshe babo Kanyosha. Bahungu bakaze ngo muri ngwa jwese ba. Ba sexy boy Emerisa barahari. Sexy boy. Sexy boy Emerisa. ingene basa mutusubire Dusubire muziki. Ndagusabye umukuze wanje wese urabaye. abakuze bamwe nabe kandi sabanya kancho No, washinga so what? Aratawe kwisabira. Indirimbo rero ni Nyau. Yeah. Nyau sinzira ibyo yashatse kuvuga. Fata umukeke fata iyo mbeba sukemwa amata kamata pepe na pepe shika hasurusha ndaguheke ya mama pempe ndaguhanaguriya shitempe mugapeshi Araba rero peshi vraiment peshi. Yeah, hariyo difference. Kuri rya video. Hariyo difference z'indirimbo. Yeah. normalement nyawo usaka yabo Bana nakayabu ikararima karika. Nyawo nakayabu. Nakayabu. Muri gendirimbo na nyawo ni Bantu b'Imana ubuyabu bushobora kuba ni indirimbo irimo abakobwa benshi. Abakobwa bambaye utubucikopa bibisusu binini. Rero ngaho ni mu binyabi byari karavuga ibyo ari nibijyanye nyene ushaka kuyitahura neza sivyo murashobora kuja kuri account yiwe ni B Nation Peshi B Nation no muyidora. Yeah, ni indirimbo imeze neza amasanamu ni fresh hariyo difference z'indirimbo ziwiwe kandi ico gampeti ikintu maze kubona kuri we sorry kukwita peti mugano uri peti ikintu maze kubona kuri we ari inspira gose ku muntu yitwa Harmonize. oui sérieux kuko nawe yitwa Big Elephant. Ni bon. Big Elephant okay ni vyiza kubera Harmonize n'umuntu artiste ashoboye ugerageje kora bijya ndirimbo kwitangura itangura itangura Peshi akorora kuya kwa Harmonize. Yo bahe gusa niba mukurikirana zararaba vyiza cyane komsa turifuza ko mutera imbere cyane kabisa supporting views ziracari hasi mugabo dukoresha urukundo tuzipushing kandi bigoye kuduza ama views twagiye kwa Bifes on the floor kaje n'ubenge ndirimbo ni kabozi yatangura kuyikomanta ubonye ikintu namukundira Bface ni multi talent ule jama urazi yuko Bface ari mu arayibongoza ararapa ubonye sigaye ta rap romantic attention aragira dancehall reggaeton aragira hip hop aragira rap aragira urumva ikintu namukundira Bface ari mu artiste ari mu bantu hajya nyuraza artiste bo hanze bamuravye Bface babona yuko mu Burundi umuziki urariha Bface arazi kwibranding ku buryo umuziki wacu babona yuko uriha naho bitaramera neza sana sivyo uravye videos ana invest arashaka kanoti muri video tumikaga sana ko ibiganiro imisi yose yamazamu none turakora ikiganiro uravye impamvu azamwa Bface ikintu maze gukora sinumwe apa yo gukora Bface ari muri rap ari muri hip hop ari muri dancehall ari hose kandi aho hose uvuze ati aba top 5 bari muri R&B Bface utegeza kumushiramo top 5 y'abaraperi Bface tumusha muri top 3 top 2 turamushiramo hose arahari niyo mpamvu aguma garuka back to back indirimbo yewe rero sorry tuije Magic mix, call it the magic. Bambwiye kutakinkunda ko bucusiga cenyene narasimbye umutima nk'ivyumva nigihe wiya turi kumwe
I'm sorry nuko aririmbye oya kabosa warabonye video the video is perfect. video siyaha yeah yarajabutse Kabisa. umubebi arajabuka Yeah. sasa Brian rero imiduga bari bamurishe imiduga ni myinshi muri video man ya video afite nibaze yuko wamana hajya mugabo urazi ko ushobora kubona ikintu gacohabuka irahabura juste mirahabura ni myinshi hari imiduga ushobora guhabura na Scott nganya tuje gushutingira muri etage babona uyu ni mwiza yo nujye ni mwiza na ratisi na product Voilà. justement kandi en plus de clip ni à Dubai biu babukwe mugabo abantu benshi bamaze kuja Dubai baravuga yuko ikintu ca mbere gishinira mu ibarabara ni imiduga myiza ego vraiment hari imiduga ya fresh sana voilà acaronka n'umubebi mwiza bien ka video kazuri neza mugabo ugerageje kuraba kuri kote y'indirimbo uravye ndabe ukaraba n'izi zindi yasohoye hariyo ndabe hariyo n'indi yimitwa gute ukuvuga za romantique za R&B gusa ari ibyo R&B bifes ayibongo c'est toi ma belle c'est toi mon cœur c'est toi yitwa ndabe irya ndirimbo zitatu za B-Face ugerageje kuraba iyi story ama views naduga cyane gose nkuko ndabe yasohotse canke iyi yararen sivyo sinzi aho bipfira sinzi ko ari B-Face atagize promotion kwiye sinzi yuko sinzi mugabo ndibaza yuko petit à petit abantu tubasabe baje kuri account ya B-Face indirimbo yanditse neza indirimbo iri kirundi kiri deep justement zabwo navuga ati ka boss ko iri romantique kirundi nikiryoshye cyane kiri romantique vraiment hagiye soramo icongereza ati peut-être numva kaka c'est toi ma belle c'est toi mon cœur c'est toi ma voilà rero kirundi kiri romance nikiryoshye cyane gose kuva it depends sivyo ari abantu bakunda kirundi kiri deep ego mugabo no kumarwa ko bararijo before baririmba kirundi kiri cyane sivyo abantu barazikunda indirimbo zabo mugabi nabakunda ikintu cyo muri kurukuta kare karatukana rwa rundi rwo ya migani nomberere uko biri kose ama views ya bi agenda buhoro buhoro ni pore pore ziraduka ni kujya indirimbo ziyo zigenda hama twizere yuko abafana biwe mutari clip yo ni micano I wanna be face respect system asikora ama live abantu ama live yakora kuko abafana biwe mufise ibibazo mugira ngambe muri match ego vraiment ku Facebook na Instagram bimeze neza cyane keep on B-Face video cha tari remix za tari byose ni bya anapendezaga sana New the for you rero keep it up bro urakaze nitumuheza nitwomuheza vraiment Vanya ice Vanya yo ndasabye ko aje ntangura Vanya ice Vanya sinshaka You were just loyal to the need of me. kaje ntangure icambere cyo ndakunda ingene actinga mu ndirimbo nanje Vanya arabibamwo akabibamwo kavuga ati bunte karimba ikarabikina urumva ivyo avuga arabikina bien sana kandi rero abasungane script irajana n'amajambo ari karavuga kujya kuntu uje mujaza kumusaba sora kabuta muri piscine ntavyo yarashaka donc ikindi naco arabegwa ujya mukobwa muri urumva clip zishiramwe inguvu effort ikwiye sana arazi kuririmba arazi kwambara nyimbo ari umwambi karabizi everything ni bon Vanya na Meiri na Mandabi babwira nabakobwa bashaka kuzana changement mu muziki w'abakobwa sivyo mu bakobwa barundi kazi abandi baranegrija ugasanga ikintu cyo kwambara nk'umugore Vanya asindira biryoshe iki video ugasanga si hari abo babiri barashaka kugira changement tukababona nkuko tubona abandi bo mu bindi bihugu je ndibaza yuko dufashe Vanya nga tukamushira na Meiri ngahanye nabantu bize muri Chine nabantu baciye muri competition Vanya yaraciye muri competition yitwa Young Singers Meiri aciye muri competition Young Singers Vanya yabaye wa kane Meiri abo wa mbere ntibari bari kumwe yari competition zitandukanye sivyo Vanya yagize 2019 Meiri umengo ni before ya Vanya ikintu ngaho cerekana yuko bajya abantu barabonye ukuntu muziki wari ukogwa bashaka kubizana rero nga mu Burundi naratangaye maze kubona yuko Vanya ambwira yo Vanya araciye ubwenge abantu kubera waratangaye ariko arakubwira uravye ukuntu avuga she so intelligent kandi n'umuntu
twarakoranye by the way hangout yarambwiye yuko yazari. Kabos for real je ndinvestisa cyane mu muziki wanje muziki wanje video negeza ko ndi kumwe no stylist uwo mu stylist niwe ndaba byose nambara sivyo umu director wanje tegeza kuba ari ngaho tugakora byose urabona yuko ari wa muntu anyotewe kuzana iminduka hasi hejuru vanya na show nk'isharonka sinzi ko mumaze kubona na concert nk'isharonka kandi no kuririmba by the way before yarakora karaoke yarahagaritse gatoya mugabo uravye ukuntu arashira mwishaka ya vraiment bubashigikire sana tumusupporting Vania aratesa Vania uko nyene uvyumva indirimbo sishaka iraryoshe Sinshaka indirimbo yitwa Sinshaka mugende muyirabe reka tubabwire baje kuri account ya Vania Ice mukore subscribe indirimbo tuyumvirize tuyisharing mpaka last umviriza every morning mukome 50,000 views tuyironke muri 1 week kabitane ukomeze mu gatondo umunsi reka tubandanye tukiri mu bakobwa nyene reka tuvuge umukobwa aje atavyoroshe sinzi umwana w'abakobwa itoraga tukabaririmbyi presque twese twemera twubaha bavyita kudisinga bintu yafashe dabote arikorera bifese arikorera Kirikou arakana ko mwibara Trey ZO hariya bose yabamaze Philbyte bose hariya Philbyte hariya gende mbonye kunitanguraga wangu ndabashaka bose bakwiye ari batanu namaze kuronka bangahe ndamurarabe mufise bangahe biriya bidiri uwundi tumurondere turara tumurondere bashiba mu Bugande niwe bakora amantuzi yankaje tu video nka tuji man baby hajya ngo yitwa Davis Mora no man yitwa Divine gusa yitwa Davis nyimba ari kwa je byananiye ariko reka ndabibabwire ni D na I na V ni kuvuga ngira yitwa Divine yitwa Divine wi ndio zina giye star rero ni D na I na V akatso hejuru na S hama M O R A L E S okay indirimbo bero afite ikintu ushaka kwivuga ko bayita Kyo ofite indirimbo Kabo sinzi ko ayumvirije neza aravuga ati je ngenda basigura yavuze ati kidaboje ko mu gusigura abasigaye abavuga ati ngo daboje ngo indirimbo je zose yamarira ubukene ko azoduga amafaranga rero ngo gute kidaboje ntabwo uciriyemo isitari itera here no gufata no kuyo uretse ko batuka abakobwa rero n'umukobwa yaciye aza arabishura nka Kirikou hamwe Kirikou dutuka niki umbebi nawe yaciye kandi rero niyagiriye bajyanye bo muri yo yabayo matongo ntituradogo y'amatongo yamushyize arimo dufise bane igisigaye nuko iri joro wanyuma ndamubona iryo ndamurarana ravuga ati ngo kidaboje kishinga kagira amakuga atanayo gafise kabura kuduga Kirikou nako ngujemwe no mwibarabara ngo so kugira umugore n'umuhabara Kabosi yaravuze ndibaza yuko kudisinga muri rap muri hip hop kudisinga muri hip hop ni ikintu gisanzwe cyane nk'umuntu wo muri rap amaze kumva dufate nka uri muri rap na je muri rap kandi isinga Kabosi umeye umubono bikini je ndabivuga ko ari bisanzwe mugabo mani harimo amajambo yanjye yica isura y'umu artiste wa disinze hari andi majambo iri kuri inde inge turabe page iriko kugira muje kwiranda kuko nimba ari kuri mama Barsi Barsi we voilà ni Barsi konse Kyo ikizubwo wanse Kyo ni K Y O H ni bar B A R donc bar ni bar amagatrin amasi de alien na wandika Kyo ichiza vrema ichiza uyu mbebe arakaze uyu zibiri na hash kabisa ichiza abantu bimana uyu mubebe sigaye muzoyimbira muri commentaire yego vrema mugende muyira nararenze hama yaktinga nk'abashiba yego yaktinga bad girl kwa bya ndi nyene ubonanye by'abandi kandi ni mwiza yo hantu urashoboye vrema urashoboye mugabo ndibaza yuko before ko indirimbo isohora warapuganye n'aba Philbyte n'abandi urababwira yuko ugomba ukora akantu kameze gushavurira abakobwa sinibaza
turamashuga Gusa je t'encourage. uko biri kose igikorwa ni cyiza ndabasabye umukobwa ni mushasha ewane biba bikoze atabwo batamusoma urumva twaronse bifesi w'umukobwa voilà Anachana fresh arazi Birahetse. amahimi muri bagenda ukabifesi neza. atukana ngo igikobwa kikwanze ngo uyu rero twaronse uduserukira plus jamais Bintu zosubira. Genda mbwirire Princière areke kugereranya Yesu na Jean Pierre kuvanga ibintu kenshi ivyo birica carrière na mutuma akoresha terme ngo Yesu bonde Talent muso izo- pastor. reka tugende kwifesa ku magaruka reka tugende kwa wiz designer wiz design sasa wizi Indirimbo shasha kwezi mari yasohotse dimanche. amazina mugwa mwiyita Kale kanyimbo ni kabien. Kwezi Marie. Naka bien bon ijya ndirimbo iraryoshe gusa kari kuri account ntikiraduga yande kweri ujya mu kwezi mari kwezi mugabo Kwezi bashaka Marley. kuhera amazina tuzo kwezi mari none murumva yuko abantu uko bararaba ikiganiro wizinda gusavye abantu uko bararaba ikiganiro baravuga ngo kwezi erega hari hano tuba tutiganye barabe bahindura amazina vraiment Ndibaze nico ko- gituma bamwe biyita ba bifesi abandi ba fizo abandi ba satwi siko ari bijuju kora bashaka utuntu tworoshe tworohera abafana Umuziki kandi wose abantu usigaye bose woroshe. ntitwiganye Voilà. donc Yeah. ça va Agasong kameze nka sokuru bien. wanje ari haruguru ibintu nk'ivyo ndabwo njyewe bari bamuvuze muri kiyo reka tubwire rero Aragarutse. kuri ya myidogo yiwe yaciye asohora indirimbo yasohoye kuri anniversaire by the way indirimbo bita Anniversaire, amafaranga ni audio Yeah. Izi ni challenge z'akazi kwe. okay twagiye kwa double j once again amafaranga okay kuki umwepa yewe mafaranga twese turakenye mugabo 2020 umuntu yakoze amafaranga yakoze make vraiment twese turakenye yakoze amahera atadukwiye Kabisa. kukize Double J. ndamugenza kwandikiye ngo ndakenya nawe urakenye kena Yeah. jana kenye kera Karabaye. gusa dabora turirimba ibintu vraiment Kabisa. rero wewe Amafaranga yaramukwepa tiwo. nguzamwo Ya. dabata duze ngo yamere yamukwezi yamukwezi. Afite gusa indirimbo ibibazo byinshi. iraryoshe vraiment yatuvugiye ibintu Double ndibaza yuko Eh. reka duhere kuri nopfa message iri murayumva reka tuje muri nzoduga urumva message tubasabe donc Reka tumusabe abafana adusubirire mu rukundo gatoya basagira kandi dabo kuko urabizi ariko ari arimba ari urukundo romantique biba aratesa bitesa vraiment rero ibyiza navyo sikora birimba biba biryoshe nubwo Yeah. yidoga biraryoshe utiroma Biraryoshe, za make indirimbo imeze- imisi himu muri romantique ego vraiment Double atakaridoga shout out Voilà. kabisa indirimbo imeze neza amafaranga Iraryoshe, waraturirimba nakunze muri ibintu, by the indirimbo way. sinzi ko watangiye kubona video yiwe ya TikTok yasohotse before indirimbo itarajya Ego, ego. iyo strategy ni nziza sana ituma abandi bantu bayimenya cyane, amakiriko nawe ubu Biri asigaye man ari boy. branché kuri TikTok sana Kirikou vraiment asigaye ari branché kuri Bishasha. TikTok kandi ryateze yagize kuri indirimbo kuri ni indirimbo nziza sana amafaranga sibyo niyo yatanguriyeko urabona yuko bana baje bafitanye chemistry yo gusapotingana Ego. kuko barabona yuko Double J yashyize kuri iyi level Na- nanje na ni Kirikou level. azoba ikintu yazi. kinangaje kuri iyi ndirimbo urazi mu views ageze ko kuri audio gusa urabona yuko Double J yamaze kwifatira imitima y'abantu benshi Ego gutyo vraiment. respect kabisa ni wacu yaramaze kumetriza terrain ariko audio yonyine anapiga viewers virus ni ikintu kimeze ya sana indirimbo ya nyuma ni muri ngira mvuga aza kwa surprise kuri mwebwe turi Yeah. kumwe muraza guca muja kumurondera Okay, namwebwe okay. devoir Ah, ni usigaye. umuririmbyi yitwa Moja w'umurundi ndafunze wari wenga. umunsi wari ukuri ko tutari bwamuzane mu kiganiro mu musino kiganiro oya Jean, bon umuvuge. je namumenye namumenye kuva kera donc muri no minsi nariko ndamukurikirana vraiment. okay ni umuririmbyi avuga ari mu gifaransa neza cyane umuririmbyi udashobora kwibaza ko ari umurundi arimba nka Metro aba Games, by hanze the way. umwumvise wumva daju apana bijya bya ba Christian B diaspora. bajya ni ni Christian diaspora B kweli voilà tena wa miaka mingi sana Vraiment ni umuririmbyi bon sinzi yuko bihora bishikakaza mu Burundi mbwa ndabibasavye mugende mwandike Moja CK muramuzi umuririmbyi akaze barakoranye remix y'indirimbo yiwe indirimbo yakunzwe cyane man sinzi genda mubabwira ariko genda mu murabe kibazo CK ni CK yo muri Nigeria uriya nyene Uriya nyene. barakoranye remix
iyo ndirimbo yitwa moja uyaye Moja. umutipe yitwa moja yitwa moja ama account yo ni moja official rero yakoraye indirimbo n'ijya mujiru ijya remix Instagram ya yitwa moja uko nyene moja ni moja tumfollow moja Sawa. official chaongeza tena ni beje ni beje None wa wewe. hatari Même avec le peu qui reste, elle sait très bien investir. À ses côtés, je vois plus le temps. Elle peut pas voir ailleurs quand je lui fais des bisous. Dans le cou sans cesse. ikintu hari ikintu abarinzi bacu b'abahungu bose banababeje go vraiment gusa na moja naho Ah, rabipfira mu bakobwa mbwa n'abakobwa n'abajournaliste Ariko n'ababeje arapaka muri no minsi abahungu harimo kabosi umuganya wose wa Benisha usamuronze na sigagira gym ubona we n'aya makuru gutayashizemo muri vraiment kabosi na gym hivyo momu tuyivugire moja moja mugende mwandike moja official ibisigaye muzoyumva asunyene kabosi ariko ararapa umenga ni Metro Games za kweli ararenze ari maneza uraza ko ari umurundi Let's support gusa him. arashira mu giswahili sometimes Eh. Faransa ni giswahili ari maneza tu Yeah. Agira R&B canke rap nuzodesi Vyose arabikubita? uzovyirabi ugende murabe nawe uri kuraraba ikiganiro Kabisa. ni moja Ugende urabe. official niba bukunda daju niba bukunda Metro Games niho bukunda si tuguhayeho mu genda Burundi wumvira izo ndirimbo Kabisa. apana bijya babandi bari ngaha je ngomba ndabibabwira abandi bari ngaha donc wewe ari muri terre Yeah. so gusa umurundi hajya kamera mbega aba fizo France ari Belgique Belgique okay donc ni indirimbo ziryoshe yarimvye kuva kera na maklipe ya bien y'Iburaya bijye vya daju s'il vous plaît kandi na Instagram iyo arashaka ibintu bishushe donc umukure ka Instagram ashaka kumenya amafoto yiwe yose abuze mutume muri hangout muri hinga twisokera wisokere Belgique yo bakubaziki baziki N'amazu tuje muri quartier matongo quartier nayo nzika wala mukucugara tugira irya boro Sadbi featuring ya Sadbi banuze canke abaki byose mushobora kuba mufise ndasi umu danseur Okay. jena kabos Nanje- Angelo Rio dancer Angelo Hari yaratanguje talent kariko karakora. yitwa my lord yeah karakora fosan Angelo by the way kumubwire shout out kuko Zuchu yaramupostinze kuri account ya Instagram yagize challenge indirimbo yitwa Nyambiye Nyambiye narirage urumva hama Zuchu yaragize repost kuri Birabaye Angelo kumwingira biteguye ravye ama views iyo ndirimbo bayiravyemo kuri account ya Angelo yaraduze gose kuri iyo repost yagize rero ikintu nosaba artiste bo mu Burundi tumiye kuza tura repostinga abati abadansa badansere ntibatubaza abadase barambwiye ati kaboso impamvu tuzatamba indirimbo zacu ni kubera yuko basani ba Burundi banajigarishaga kandi bigarisha muri zero ushobora gutamba indirimbo yiwe ndayipost nayipostinga nayishira no kuri statue what is okay this my urazi friend kandi Angelo n'umuntu ari update udura TikTok ya Angelo Ari TikTok update. ya Angelo akurikiranwa sana ubonye ari Angelo update sana umudanso wa kabiri afise ababone benshi kuri Instagram kandi Angelo Yeah. indirimbo Uwa mbere ni- y'umustar wari we wese Millions Breezy Andy Breezy okay nandi mugandi nawe ariko aravyibuha andi uje kuri gym kandi Angelo le fait yuko aza no mu Rwanda agatabara abadanse bo mu Rwanda ni ibintu byiza cyane rero kandi Angelo ikindi naco igituma bamurabira ko example ni umudanse iyo atambye indirimbo y'umu artist wari we wese arayiposta ari umurundi atari umurundi lazima ategereza kwishirako iyo nindi ntambwe ya bien 70% y'ama challenge Angela akora ni y'abartiste bo muri Tanzania no mu Burundi indirimbo ya mbere y'abarundi Karaviza kandi ariko Angela ni Ni matrip vyiza. menshi kandi Angelo Angelo habaguye Angelo na selection arakora challenge za Chris Mbingi nyinshi nizo abarundi benshi arimo arakora iby'abarundi kuko twarakora ikiganiro by the way bo kesha akora mu Burundi na Tanzania okay yakoze challenge indirimbo yitwa my lord wa mbere abamuhaye 100,000 yarinde Melody Shrek Melody 44 Shrek kamwe n'undi mukobwa yitwa Nimbari Nella, Nella voilà. ibyo babaye ba mbere kandi Angelo niwe yari umuorganisateur w'ivyo bintu kabisa iyo challenge byose hamwe ndi Aba ndabafitiye inkuru yanjyoheye sana nayisomye last night njyane namaze gusoma inkuru kuri telefone guca kuri Facebook by the way nawe kuri Jimbere magazine kuri Facebook murakoze jarumengo ntabyarazi byamusanze muhira ari muri Jimbere no reka nateri story narasomye akantu karaho Sadbi yashizeko kuri Jimbere cyagira repost bandika yuko umuntu yitwa Sadbi na team yiwe yose na Empire Avenue yose yasavye collabo the one and only the baddest Double J oyo yaga
cyabaziye collab arakunda dabo aramukunda ndibuka dabo mu biganiro avuga ati arashoboye yaragira na challenge y'indirimbo yiwe yagize nzoduka Nzoduka mutari Joy. reka ndabereka ikintu kimwe iyi mumenye ko ari hit abasohora indirimbo musore hakiri kare dabo je yapira giswata barake bavyanka bavyemera ni hit iraba hit imyaka iyi kandi dabo n'umuhit dabo maker na satu ego vraiment mani dabo na satu ni abasohora turabibasavye musore pole yene kugerageza kumviriza Fire. abanimba style zimeze uretse ko before dabo bamubwiranya na Sadbike umviriza dutungura akabosi Fire. ntibarigera bangurisha yumvire vraiment dabo na satu wowe uriko uratwumviriza umvirize kabiri dabo na satu kabisa urababona Abi abantu ikintu kiryoshe na Judy Sadbi yasavye collab Double J muba Iyo reka turangize ikiganiro reka durangize ikiganiro we ni nyamwenzi Sadbi yasize kuri Instagram yiwe post ari muri studio ya Konde Gang HQ headquarters bari kumwe na Roberto Amarura Sadbi iyi misi amaze muri uko Tanzania atageze twatugiye Dakar. tavuze yakoze cyane muri Tanzania kabisa Ni urazi nyamwenzi. ukurikirana amaposti yiwe arashobora kutuzanira nk'indirimbo nka zitatu canke zibiri Yeah. akuye muri ibi ni umukozi murabizi hamwe bishasha muzovyumva ni Kandi ataye interview minushe. azotubwira Mari- atwemerere yuko mu kiganiro azokwamagaruka oyo Sadbi oyo na bifese tubabaye sana uzokumugabiki we ni nyamwenzi concert muri Belgique abari muri Belgique mukore nk'abari muri muzogendesha France muzogenda nyene kandi abarundi bariyo vraiment batari bake tuduzi drapo mu bihe byose reka Duet. mbabwire ko ndabakunda cyane turaheze kabosi sasa arakanze turi muri hangouts ivugire bakwatse reka yawe dushimire Chris MB safi 1 million yagwije umuriyoni 1 million views mu Chérie, minute juste bro on do dance. the first quiz tu m'avais Trois mois, un million. tu m'as dit que ça me Félicitations kwe Chris MB baguha intebe blaze iriya ni azoshira muri CV ego vraiment ni Mumwiza save tatu. 1 million new generation 1 million views new generation mubandanye mukundana maze nta kindi tumunywere, kuko tumunywere, murashoboye. okay tumurabire murashoboye merci beaucoup ndababwira ko ndabakunda cyane ndabona ko Yeah. badashaka kugara ariko ngagenda ndababwira ko ndabakunda cyane kabisa ndahari ku bwanyu turabakunda. ari ibyo bacu twavuze mwabumvise muhandanye mubasapotinga cyane rwose nkuko mubikora kandi tububaha cyane nk'ababosi bacu Cyane Kabosi, rwose. merci beaucoup murakoze cyane mbwana sindaheza kabosi ibintu uramwirukana okay siko twaguma y'imyo zari inyuma n'ibiki sindaheza ivugira shaka boss ivugisemera kugira ngo ndabashimire nshimire team yose ya Magic Channel TV ndababwira yuko kino kiboro mukora harimo kino kiganiro mukora mushefu kwa gitorezi natagitorezi Ego umufasha Ntabwo Ntabwo abantu benshi bagufasha. bamenya byinshi bijyanye n'umuziki wacu uyu mujama yitwa gute uwo muntu Moja sinenda muzi mbwana Moja amenye muri kino official. kiganiro rero ndabashimire cyane nongera ndababwira yuko ikiganiro cya Hangout kiba kuri Jimbere magazine chaque vendredi 16h mu supporting na kuri account yanjye ya Jimbere mukore subscribe muzoka muryohera cyo tugira gucyo tunababwira ko vendredi yayifatiye ubu vendredi two duca dusinzira kuri akabosi abanze asora Yebaga. bombe Henga merci usiyo. beaucoup bye bye bera Hala 5 base kunshimira Merci, asante sana. Merci, Scott. Ukarataravyibagirira.